Kuva uyu mwaka utangura kugera kw'igenekerezo rya 31 Ntwarante, ishirahamwe HCR rivuga ko ryafashije gutaha impunzi z'abarundi 4,970. Ni hafi igice c'abarundi bahungutse mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze. Mu cegeranyo cayo, HCR yerekana ko mu 2021 ukwezi kwa kabiri hahungutse abarundi barenga 6,000, nayo mu kwezi kwa mbere hahunguka abababa 5,000. HCR rero muri ico cegeranyo cayo cagiye ahabona ku wa 4 Rusama, yerekana ko mu buhungiro hasigaye abarundi 261,595. Abo ariko HCR ivuga ko arabari mu bihugu vya Kongo, u Rwanda, Uganda na Tanzania. Abandi rero bangana 60,243 HCR yerekana ko bari mu bihugu biri kure y'u Burundi nka Kenya, Malawi, Afrika y'Epfo, Mozambique na Zambia. Tanzania rero iracari iya mbere icumbikiye impunzi nyinshi z'abarundi, yonyene icumbikiye 127,900. U Rwanda ruza ubwa kabiri rukaba rucumbikiye abangana 48,184. Ku kibanza ca gatatu haza Uganda icumbikiye abababa 44,000, hamwe na Kongo rero icumbikiye abababa 43,000.